gucika intege, reka gucika intege. Imana irahari, iri kwirakuraba, iracyarindiriye kuraba kwihangana kwawe. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Turabaramukije abakunzi b'imbonesha kure Tarsis Hope Ministry TV. Twongeye kunezerwa cyane no kubana namwe muri no mwanya tugiye kuyaga ku ijambo ry'Imana, kandi muracari kumbe kandi na Prophet Shadrach Niyonzima, nkaba nyoboye ishengero Prophetical Power Deliverance and Healing Church of God. Muri kino gihe Imana yaduhagurukije kugira ngo vy'ukuri abasavyi b'Imana dushoboye gukora Imana muri kino gihe cyerezo, igihe kidasanzwe. Tongera twibukanya ko urugendo turimwo uko biri kose ruzarangira. Vy'ukuri ntabwo biba vyoroshe kuri ino si tubayemwo. Iyi si tubayemwo ni isi y'ibibazo, kandi vy'ukuri tuyiko turayicamwo turengana, kuko ino si aha ku isi ntabwo ari wacu. Aha ku isi ni ahantu dusubiza turengana, nk'uko Yesu Kristo yarabivuze neza ngo mumenye ko isi ni yabanka, mumenye ko isi zoba yansi ikitari cyayo, kuko ngo nimwamya isi bakunze, mumenye ko isi zobe ikunze icyayo, ngo nk'uko nanjye isi yanyase, ngo namwe niko izogirana izobanka. Yesu Kristo ahabwa icubero. Rero turagomba kumenya yuko vy'ukuri mbega ino si duhagaze ko tuzoyigumako cyangwa tuzoyivako. Mbega hoba hari herezo rya buno buzima turimo, hoba hari ubundi buzima tuzobamwo, bimeze gute? Imana yacu ihabwa icubahiro. Ndagumbiriye abantu mwese muri ko murankurikirana kuri ino mbonesha kure Tarsis Hope Ministry TV. Tunezero no kubana namwe kugira ngo vy'ukuri tuyage ku majambo y'Imana. Amajambo y'Imana arirura, amajambo y'Imana n'ubuzima. Vy'ukuri iyo ubaye udafise ijambo y'Imana nta buzima uba ufise. Birasaba ko ubuzima bwawe ubaho ufise ijambo ry'Imana muri wewe, rishobora kugufasha no kugutunga. Imana yacu ihabwa icubahiro. Iyo umuntu ariko aragenda atajambo ry'Imana afise, icyo gihe niyo ahuye n'ibibazo vy'ukuri ntaronke ikintu gishobora kumutabara. Twibukanye Yesu Kristo yaratubwiye ijambo rimwe mu gitabo cyo muri Matayo ikigabane cy'indwi kuva ku murongo wa 24, harambwira ngo kumva no gukora. Yesu Kristo ahabwa icubahiro. Ngo yumva aya majambo wese akayakora, ngo asa n'umuntu w'umunyabwenge yubatse inzu yiwe ku rutare, ngo imvura ngo iyiguye iraza, ngo isegenya iraza, y'ukuri gatwaza isegenya wigahuhuta, ngo hakaba igihuhuta, ngo ariko yanze ko yubatse ku rutare, ngo nabwo yigera ngo isenyerana. Ngo ariko ngo umuntu wese ngo yumvise ayo majambo wese ntayakore, ngo basa n'umuntu w'imburabwenge yubaka inzu yo ku musenyi, w'imvura iguye isegenya igatwaza, inkukura igatwaza, ibihute bigahuhuta, ngo yanze ngo kisenyerana, ngo kubera ko ngo yubatse hehe, ngo yubatse ku musenyi. Haleluya, haleluya. Ngurumva ngo uyu muntu aba yubatse inzu yiwe ku musenyi, ngo kandi ngo isenyana ry'iyo nzu ngo riba ribi cyane. Imana idutabara. Sinzi mbega wewe uba wubatse inzu yawe ku rutare cyangwa uba wubatse ku musenyi. Mbega kubaka ku rutare ni gute? Kubaka ku rutare ni mu gihe umuntu yubakiye ku ijambo ry'Imana, ni mu gihe ubuzima bw'umuntu buhagaze mu ijambo ry'Imana. Icyo gihe ijambo iyo bihuta bije, ibigeragezo, amaruswa, amaganya, guhemukirwa iyo bije cyangwa kuburanirwa, reka ndababwira ikintu kimwe.
abantu muri ko murankurikirana namwe mwese muzokurikirana intomondesha kure Tarasisi Hope Ministry TV. Kintu nagomba kubabwira ukuri, iyo umuntu atubake ku ijambo ry'Imana, iyo ibigeragezo bije vya bigeragezo bimuteza guhungabana, ukwizihangana kukabura muri we, kuko kwihangana gushobora kuza kubera yuko nta jambo rimutuma agira ivyizigiro ngo yihangane, kuko yihangana umuntu afise ivyizigiro yuko ivyo ariko arabona bizoshira, intambara ariko arabona zizorangira. Yesu Kristo ahabwa icyubahiro. Iyo umuntu atubake ku ijambo, intambara zibaye nyinshi arundirira kwigwanirira, agatangwa guca mu nzira hirya no hino, akarondera izindi nzira yocamwo kugira ngo aneshe intambara arimo. Haleluya. Kubera iki? Ariko donc nta jambo riri muri we, nta kimufasha, nta kimwirura, nta kimuremesha. Iyo inzara yaduse mu rugo, ku bantu batazi ijambo ry'Imana, batazi kwihangana, batazi uko Imana izabikora, Yesu ahabwa icyubahiro. Nk'akarorero dufatire kuri rya jambo ry'Imana riri muri Matayo ikigabane cya 6 umurongo wa 31. Ingenzi y'amajambo ivuga ngo ntimukiganyire. Ku murongo wa 31 cyavuga ngo ntimukiganyire ku byo kurya cyangwa ku byo kunywa cyangwa ku byo kwambara, ngo kuko ivyo vyose abanyamahanga ari byo biganyira. Mbiga abanyamahanga ni bande? Abanyamahanga ni abantu batazi Imana. Abanyamahanga n'abantu batigeze bamenya Imana n'akantu gatoyi. Abo rero iyo babonye ibintu bihindutse batangwa kwiganyira, bagatangwa kurwana, bagatangwa guca hirya no hino, bagatangwa kurondera ukuntu bakwiganira, ukuntu bakwitabara, bagahitamo guca mu nzira zitarizo. Niyo mpamvu abantu benshi iyo babonye ubuzima bwanse, bamwe batangwa kuja mu bumaraya, abantu b'abamama, abantu b'abakobwa bagatangwa kuja mu bumaraya, bagatangwa kuja kurondera umusambanye, abandi nabo bagatangwa kugira imigambi yo kwiba, kubera yuko barabona ko ubuzima bwanse nta yindi nzira babonamwo. Umwanya mutoye ivyizigiro biratakara bikagenda, bakaca batangwa kurondera kugirane kwigwanirira, kubera yuko nta jambo ry'Imana riri muri bo. Batangwa kwiganyira, abandi bagatangwa kwiganyira, bagatakaza ivyizigiro, bagatangwa kubaho ivyizigiro vyaragiye, bagatangwa kubaho atamunezero bafise. Kubera iki? Nta kwizera bafise, nta jambo riri muri bo. Ariko by'ukuri iyo twibutse ko ijambo ry'Imana tubwira ngo nitukiganyire ku byo kurya cyangwa ku byo kunywa cyangwa ku byo kwambara, ngo kuko ivyo vyose abanyamahanga ari byo biganyira, ngo ariko tweho ngo twitwareke ivy'ubwami bw'ijuru. Yesu Kristo ahabwa icyubahiro. Ijambo ry'Imana iyo ritubwiye ngo tumanze twitwareke ivy'ubwami bw'ijuru no kuguruka kuhoraho, ngo bisigaye byose n'inyongera, iryo jambo abantu benshi rirabagora gutahura. Imana yacu idutabare. Abantu benshi birabagora gutahura vy'ukuri Imana. Mu kigo cya mbere twatanguye twavuze ngo Imana ntabwo idendebukirwa, ngo kandi Imana ntabwo yigera iruha, ngo kandi Imana ngo ntabwo yigera inanirwa, ngo Imana ngo yama yiteze gutabara buri muntu wese agizene ayiteze ayirorereyeho. Mbega wewe woba urorera uhoraho? Mbega wewe iyo ugeze mu vyago, iyo ugeze mu marushwa, iyo ugeze mu ntambara, mbega uhorurekera uhoraho, ukarindira uhoraho, ukabwira Imana ngo Mana ndakurindiriye, Mana ndakurindiriye, ndakeneye ko wowe ukora, ndakeneye ko wowe uvuga, ndakeneye ko wikorera, ndakeneye ko wowe nyene wigaragaza. Mbega bigenda gute? Mbega nawe urondera ukuntu wikinzira, ntabwo urondera kwigwanirira. Mbega wewe bigenda gute? Imana yacu ihabwa icyubahiro. Rero vy'ukuri igihe tugezemo ni igihe bikwiye ko umuntu abeshwaho n'ijambo ry'Imana. Mu gihe wewe utabeshwaho n'ijambo ry'Imana, mu gihe utubake ku ijambo ry'Imana, iyo ibigeragezo, iyo ibyago bije, iyo intambara zije, iyo utabije, icyo gihe urahungabana. Umaze guhungabana ugatangura kurondera ukuntu utabagwa, ugatangura kuronderera mu nzira zitandukanye. Bwoko bw'Imana, nashaka guhanura uyu muntu yabonye vyarananiranye, amaze kubona vyananiranye acarondera kwigendera ku bafumu, agenda ku mufumu kurondera ubutabazi.
nagona kubwire wa muntu we ugenda mu bafumu, wa muntu we ukicumvira abafumu. Mbega abafumu babuzi abaribo? Abafumu n'abakozi ba Satani, abafumu bakorana be n'abadayimoni. Iyo ugiye ku mufumu uba wishuye kwa Satani, iyo ugiye ku mufumu uba ugiye kugaragaza yuko Imana yakuremye atabushobozi ifise bwo gutabara, uheje kugaragaza ko Imana yakuremye yananiwe. Icyo gihe rero uba umaze guhereza ububasha Satani ko ari washoboye. Imana yacu idutabara. Naguma ndagutangarize wa muntu we umaze kugenda ku mufumo ngo kubera kubonye vyananiranye, kwa Yesu Kristo ntabwo vigera binanirana. Yesu Kristo ukuyera bikera na n'uyu munsi ni kwa kiri. Imana yacu ihabwa icubahiro. Iyo turiko turasoma aha muri Maraki igabane cya 3 umurongo wa 6 hambira ngo uko Yesu Kristo yarari kera na n'uyu munsi ni kwa kiri, ngo kandi niko azokwamare, ngo uhoraho ni Imana, ngo ntabwo yigera ihinduka. Uko Yesu Kristo yakiza, uko Imana yakiza kuva kera na n'uyu munsi iracyakiza. Uko Yesu Kristo yazura abapfuye kera na n'uyu munsi aracyabazura, kandi azokwama bazura, azokwama akora kugeza aho urupfu n'amaganya, aho intambara byose bizoshirira. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Mbega we wari waratakaje ivyizigiro, iri jambo riko rirakubwira iki? Iri jambo rikubarira iki ku buzima bwawe? Wari waratakaje ivyizigiro, wari warafashe kurondera izindi nzira. Mbega uba uri kurumva yuko Imana itananirwa, uba uri kurumva yuko Imana ari muri shobora byose. Mbega wumva ugomba gufata ingingo nyabaki? Mbega wumva ugomba gukora iki imbere y'Imana? Mbega ubuzima bwawe ugomba kubwegurira nde? Haleluya, haleluya. Ndavugana nawe uri kurantega amatwi, kandi ndavugana n'umuntu wese mpemu yera azoyobora kugira ngo vy'ukuri yumvirize ijambo ry'Imana. Mbega wumva ugomba gukora iki mu buzima bwawe? Mbega wumva hari impinduka ukeneye mu buzima bwawe? Mbega Imana wumva ugaruka kuyizera? kandi Imana yacu ihabwa icubahiro. Rero ijambo ry'Imana yatubwira ngo tumaze twitwarike ivy'ubwami bw'ijuru bino kugoroka kwayo, mu bisigaye byose niyongera. Mbega mu buzima bwawe woba witwararika iki? Mbega mu buzima bwawe Imana uyiha ikibanza kingana gute? Mbega mu buzima bwawe Imana uyizera gute? Mbega mu buzima bwawe woba ukunda ihabwa icubahiro? Ntushobora kwizera Imana mu gihe utayikunda, kandi Imana nayo ntishobora kugukorera igitangaza mu gihe utarereka urukundo. Iyo turiko turasoma aha mu gitabo cy'Imigani ikigabane 8 umurongo wa 17 hambira ngo nkunda abankunda, kandi abandondera ubudahumeka bazombona, kuko itunga n'icyubahiro biri wanje. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ijambo ry'Imana itubwira ngo Imana ikunda abayikunda, ngo kandi abayirondera ubudahumeka bazoyibona, ngo kuko itunga n'icyubahiro ngo biri kuri yo. Itunga n'icyubahiro biri ku Mana. Mbega wewe uronderera hehe itunga? Mbega wewe uronderera hehe icyubahiro? Imana yacu ihabwe icyubahiro. Mbega wewe uronderera hehe icyubahiro? Mbega wewe uronderera hehe itunga? Haleluya, haleluya, haleluya. Uronderera hehe icyubahiro? Uronderera hehe itunga? Umaze igihe kirekire wiruka n'ubuzima, umaze igihe kirekire urondera pasiporo, umaze igihe kirekire urondera visa. Mbega uyu munsi ko visa yawe yahagaritse, uno munsi uraronderera hehe visa yawe? Kumaze igihe kirekire ubona bidakemwe mu buzima bwawe, mbega uno munsi uragomba ko vyugurukira hehe? Uragomba ko bironkerekera hehe? Uragomba ko vyugurukira hehe?
imana ihabwe icubahiro. Umuririmbyi yararirimbye kano karirimbo kavuga ngo ku mavi niho biva, ku mavi niho biva, ushaka umugisha utunganye, ku mavi niho biva, ku mavi niho biva, ku mavi niho biva, ushaka umugisha utunganye, ku mavi niho biva, ku mavi niho biva, ku mavi niho biva, ushaka umugisha utunganye, ku mavi niho biva. Nta handi hantu hava umugisha atari ku mavi. Ni mu gusenga, ni mu kurondera Imana, ni mu guhamagara Imana, ni mu kugira umwete. Umaze igihe kirekire uri kuzenguruka, uri kurarondera Imana, ariko ubona umenga Imana iracecetse. Ntacyo bitwaye, reka gucika intege, reka gucika intege. Imana irahari, iri kwirakuraba, iracyarindiriye kuraba ukwihangana kwawe. Imana yacu ihabwa icubahiro. Rero nekunda babwira ngo iyi si tubayemo ni si intambara. Satani aratugwanya. Kubera iki? Satani ubuzima bwiwe abayemo yifuza ko natwe tubaho mu buzima bubi, yifuza ko tubaho mu buzima bw'intambara, yifuza ko tubaho mu buzima bugoye, yifuza ko tubaho mu buzima bw'umubabaro. Satani umugambi afise ni uwo guteza ivyago ubwoko bw'Imana. Hama twamara gutezwa ivyago, akaduteza ivyago tutagaze mu ijambo ry'Imana, hama duta ivyizigiro, dutandukane n'Imana, tugende mu bitazi, hama dutandukane n'Imana. Uyo niwo mugambi wa Satani. Niyo mpamvu Satani aduteza ivyago n'intambara uko keko bwije, kugira ngo ducike intege. Abatumiye ku ijambo ry'Imana, abadagaze mu ijambo ry'Imana, abatari mu ijambo ry'Imana batakaza ivyizigiro. Bamaze gutakaza ivyizigiro, bacike intege, bace bitamo kujya kwirondera mu zindi nzira. Abo ace aba abafashe impiri. Niyo systeme Satani akoresha n'abadayimoni biwe. Rero birasaba yuko vy'ukuri ijambo ry'Imana turigira nyambere muri twebwe. Iyo turiko turasoma igitabo cya Yeremiya, ikigabane cya 29 ku murongo kuva ku murongo wa 13, turasoma kuva ku murongo igitabo cya Yeremiya igabane cya 29 kuva ku murongo wa 4. Haravuga ngo nguko niko Uhoraho Nyeningabo agize, niwe Mana y'Abisirayeli, abarira abanyazwe bose, abo yabumbukanishije ngo bakugwe i Yerusalemu, bajanywe i Babuloni. Ati nimwiyubakire amazu muyabemwo, mwirimire amatongo, muge ibiyezemwo, mwiyabirire abagore, muvyare abahungu n'abakobwa, musabire abahungu banyu abageni, mushingire abakobwa banyu, kugira ngo nabo bavyare abahungu n'abakobwa. Murondokereyo, ntimube inkehwa, mwifurize amahoro igisagara ico natumye mwambukanirwamwo, mugisengere Uhoraho, kuko kibaye amahoro, namwe muzoba amahoro, kuko ari Uhoraho Nyeningabo agize, niwe Mana y'Abisirayeli. Ati bakamenyi baba muri mwebwe, n'abafumu banyu ntibabahende, kandi ntimukumvire inzozi babarotorera,
kuko babaragurira ibinyoma mu izina ryanje, nanjye ntabatumye, ni jyewe uhoraho mbivuze. Kuko ariko uhoraho agize ati, imyaka 70 niyarangira muri Babuloni, nzobagendera mbashitse ku ijambo ryanje ryiza, mbagarukane ahantu, kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvira ko, ni jyewe uhoraho mbivuze. Kuko ari ivyiyumviro vy'amahoro atari ivy'ivyago, kugira ngo mbahe ivyizigiro vyo mwiherezo ryanyu. Kandi muzonyambaza, muzoza munsenge, nanje nzobumva. Muzondondera kandi muzombona, nimwandondezanya umutima wanyu wose, nanje nzobabonekera, ni jyewe uhoraho mbivuze. Ntume muhindukira muve mu kinyago, kandi nzobakoranya mbakuye mu mahanga yose n'ahantu hose aho nabirukaniye, ni jyewe uhoraho mbivuze. Kandi nzogarukana ahantu nabakuye, igihe nabambukanisha. Imana yacu ihabwe icubahiro. Iki gihe Abisirayeli, Imana yari yabambukanye ibakura mu gihugu cyabo cy'Abisirayeli, irabambukana ibagatwara mu gihugu cya Babuloni, bagenda kuba inyagano. Vyari vyavuye kuki? Imana yari impamvu Imana yari tumye bagenda mu gihugu cya Babuloni. Imana niyo yabatumye baba inyagano. Nkuko uno munsi nawe hari ivyagurimo, kandi Imana ibibona, ibizi, yareretse urabibamwo. Kubera iki? Imana igomba kukwigisha. Imana hari ikigomba ku buzima bwawe. Uno munsi uri muri Babuloni, ariko iyo Babuloni Imana irayikurindiyemo, Imana irayikuzigamiyemo. Ndagomba guhanurira abarundi uyu munsi, igihugu cy'u Burundi bigaragara ko turi muri Babuloni, bivanye n'ubuzima tubayemo, bivanye n'ibura ry'ibitoro, bivanye n'uko ubukene bugaragara ko buhari. Ariko nagomba kubwiza ukuri, iyo abaperezida nta bushobozi afise wo kudukura muri buno buzima kiretse Imana yonyene. Ni Imana ibigira ikabugirura, kuko Imana iri hejuru y'abakomeye, iri hejuru y'abahambaye. Niyo igomba kuva ku gihugu cy'u Burundi ngo ibintu ndabihinduye, ngo ibintu ndabigize bishasha. Reka ndababwira ikintu kimwe, nta munyabwenge kuri ino si ahari. Yesu Kristo ahabwa icyubahiro. Imana yabanye n'aba Daniyeli mu gubu rw'intambwe, ku bami ba Nebukadineza, ku bami ba Beluteshaza. Nagonda babwire ngo niyo Mana na n'uno munsi ikiri kwirakora. Iyo ni Imana ireka ivyago bigashikira umuntu, kugira ngo ivyago nivyamushikira uwo muntu aze gutungwa be no kwizera. Haleluya, haleluya. Hari Egiputa urimo uno munsi, hari Babuloni urimo uno munsi, watwawe inyagano. Imana irakureka utwagwa inyagano n'ubukene. Imana yarakurese utwagwa inyagano n'ivyago bitandukanye. Imana yarakurese utwagwa inyagano n'ingwara, uba inyagano y'ingwara. Ingwara zamira ku buzima bwawe, ibibazo vyamira ku buzima bwawe, intambara zamira ku buzima bwawe. Uri muri Babuloni, iyo ni Babuloni urimo uno munsi. Igihugu cy'u Burundi hari Babuloni turimo, turi muri Babuloni yo kubura ibitoro kugira ngo umurundi yideplase n'ibibazo. Turi muri Babuloni yo kutabona ibintu bigenda. Ariko Imana ihabwa icyubahiro, kuko ivyo vyose Imana irabiturindiyemo, irabituzigamiramo. Imana irakurinda, Imana irakuzigama. Wari uzi ko ubuzima bwawe bugiye kononekara, wari uzi ko ubuzima bwawe bugiye kurangira, ibintu biragiye kurangira. Ariko Imana nyina amahoro ibigira ikabigirura, yatumye twambukanwa. Uno munsi Burundi turi muri Babuloni, twarambukanywe, turi inyambukira mu gihugu kitari cyacu, twabaye inyagano. Ariko hari Imana itwiyumvira ko ivyiza, hari Imana itwiyumvira ko ivyiza, ivyiyumviro itwiyumvira ko ari ivyiza gusa. Nigiye kutugira neza, irambwira ngo dusengere igihugu cyacu, ngo kugira tubemo amahoro, ngo tukirimemo, tukibemo ukunyene, kandi bizongena neza. Nawe urafise Babuloni urimo, nawe urafise igihe urimo,
ku ruhande rw'iwawe hari ivyizigiro. Imana irambwiye ngo ivyumvire kwiyumvira ko n'ivyiza gusa. Haleluya. Ngo tuzoyirondera, ngo tuzokwambaza, ngo tuyisenge, ngo nayo izotumva izidutabara. Ngo muzondondera kandi muzambona nimwandondezanya imitima yanyu yose. Reka ndagutumirire kudacika intege. Rero by'ukuri turumva yuko birasaba kurondera Imana, birasaba kudacika intege, birasaba kugira umwete, birasaba kurondera Imana, birasaba gutitiriza, birasaba kugira umwete, ugahamagara Imana, ukinginga Imana, wizeye by'ukuri ko Imana iri kurarondera ari Imana yumva, ari Imana yishura, ari Imana itabara, ari Imana ikiza, ari Imana ihindura ibihe, ari Imana itabara umuntu. Ni Imana yumva kandi ni Imana y'urukundo. By'ukuri ntacyo bitwaye naho umaze igihe kirekire uri kurahamagara Imana, naho umaze igihe kirekire uri kurasenga, ntibisigura ko Imana itakumva, ariko iracyarindiriye irabe ukwihangana kwawe. Turwana intambara zikomeye. Imana ituzigama mu bikomeye. Satani n'abadayimoni biwe barahaguruka kugira ngo barabe by'ukuri kubo dukivutu, ducika intege, tunanigwe. Imana yacu idutaba, ariko by'ukuri Imana iraturinda. Biragomba kuduhagarara, biragomba kuduhagarara. Ntacyo bitwaye intambara urimo, ntacyo bitwaye ibibazo urimo, ntacyo bitwaye ibyago urimo, ariko by'ukuri nagomba kugutangariza, biga gucika intege. Vuga ngo birashoboka, vuga ngo ibyanje birahinduka. Ntacyo bitwaye abansi ni benshi ku buzima bwawe, ntacyo bitwaye abakugwanya ni benshi ku buzima bwawe, ariko kuvuga ngo birashoboka ko intsinzi igaragara, birashoboka ko nesha. Kandi Imana ihari kugira ngo ikuneshereze. Suko Imana itabona ibyago byawe, suko Imana itabona intambara zawe, ariko yamanje kurindira irabe mbega urayizigiye, irabe mbega urahagaze by'ukuri, irabe mbega by'ukuri ku munzane urageze, urashoboye kurwana intambara, urashoboye guhagarara mu rugamba. Yesu Kristo ahabwe icyubahiro. Igihe kimwe nari mu ntambara zikomeye cyane, ndagira umwete wo kurondera Imana. Nari mu kibazo gikomeye, ikibazo ntari gushobora kwikuramo, nari mu kibazo ntashobora kuronka ubutabazi. Inshuti n'imiryango nta n'umwe nayo gutabaza ngo ashobora kuntabara. Hama ngira umwete wo kurondera Imana, ngira umwete wo gusenga Imana, ndasenga Imana, ndasenga Imana, ndahamagara Imana, ndarondera Imana, ndarondera Imana, ndarondera Imana. Niho Imana cimpa iyi ndirimbo ivuga ngo abana b'Imana tuzonesha, abana b'Imana tuzonesha, abana b'Imana tuzonesha, tugira iwacu mw'ijuru. Abana b'Imana tuzonesha, abana b'Imana tuzonesha, abana b'Imana tuzonesha, tugira iwacu mw'ijuru. Satani turwanya ku murango, Satani turwanya no mw'ijoro, Satani turwanya umwanya wose, ariko tuzomunesha. Satani turwanya ku murango, Satani turwanya no mw'ijoro, Satani turwanya umwanya wose, ariko tuzomunesha. Abana b'Imana tuzonesha, abana b'Imana tuzonesha, abana b'Imana tuzonesha, tugira iwacu mw'ijuru. Munambara duhura n'abahemu benshi, munambara duhura n'ibiduca intege, munambara duhura n'ibibazo byinshi,
ariko twihangane nshuti mu ntambara duhura n'abahemu benshi, mu ntambara duhura n'ibiduca intege, mu ntambara duhura n'ibibazo byinshi, ariko twihangane nshuti abana b'Imana tuzonesha, abana b'Imana tuzonesha, abana b'Imana tuzonesha, tugira iwacu mw'ijuru. Vyukuri mu ntambara duhura n'ibibazo byinshi, mu ntambara duhura n'ibitugerageza kugira ngo bidusubize inyuma, ariko tugomba kugira umwete wo kurwana kugira ngo dushobore kunesha izo ntambara. Mu ntambara duhura n'abaduhemukira benshi, duhura n'ibintu biduca intege kugira ngo vy'ukuri ntidukomeze urugendo, ariko vy'ukuri tugomba kugira ivyizigiro yuko turwana tukanesha. Reka turabe ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abanyefeso ikigabane cya 6 umurongo wa 10 kumanuka. Abanyefeso igabane cya 6 umurongo w'10 havuga ngo ibigwanishwa vy'umukristo, ibisigaye muremesherezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi, mwambare ibigwanishwa byose vy'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bw'abamugwanizi. Kuko abo tunigana atari inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuna bafise ububasha n'abaganzi si y'umwiza n'impwemu mbi z'ahantu ho mw'ijuru. Kubw'ivyo mwabiri ibigwanishwa byose vy'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi, kandi nimwaheza byose mugahagarara mushikamye. Nuko rero mushikame mukenyeje ukuri, mwambaye kugororoka nk'icuma gikingira igikiriza, mwambaye inkweto z'ivy'ubutumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza, kandi hamwe n'ivyo byose mwabiri nk'inzu yo kwizera, niyo muzoshoboza kuzimisha imyami ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwabiri inkofero y'agakiza bo n'inkota ya mpwemu niyo jambo ry'Imana. Musengere muri mpwemu ibihe byose mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ivyo mubibere maso mukobeje rwose musengera abera bose. Imana yacu ihabwa icubahiro. Ngo kandi nanje nyene musengere kugira ngo mpabwe isiguro uko mvuze rwose menyekanishe shize amanga ibanga ry'ubutumwa bwiza. Imana yacu ihabwa icubahiro. Rero ijambo ry'Imana yambwiye ngo ibisigaye turemeshereze umwami wacu Yesu Kristo no mu bushobozi bw'iyo bwinshi, ngo kwabo tunigana atari inyama n'amaraso, ngo ariko tunigana n'abakuna bafise ububasha n'abaganzi si umwiza n'impwemu z'ahantu mw'ijuru. Rero ngo kubw'ivyo duhagarare, ngo twambare ibigwanishwa vyose Imana itanga kugira ngo duhagarare tudatsindwa n'ubugunge bw'abamugwanizi. Rero birasaba ko duhagarara, birasaba ko twambara inkomezi, birasaba ko dusengera muri mpwemu ibihe vyose, birasaba ko twambara inkinzo yo kwizera n'inkofero y'agakiza n'inkota mpwemu yera ariyo jambo ry'Imana, kugira ngo dushobore guhagarara tudashoboye gutsindwa na wa mubi, ngo kandi dusengere muri mpwemu ibihe byose mu buryo bwo kwinginga, ngo kandi ivyo tubibere maso. Rero nshuti mukundwa uko urumviriza iri jambo ry'Imana riko risubiza kumbonesha kure Tarasisi Hope TV Ministry TV, ndaguhamagara kugira ngo ugire umwete kunda Imana no gusenga cyane. Iri jambo rigira icyo rikoze ku buzima bwawe. Tugiye gusenga aho uri hose kugira ngo iri jambo rigire ubushobozi muri wowe, kandi ryongerere ibuhoro ubugingo bwawe, ryongerere guhindurira ibihe mu izina rya Yesu Kristo. Data mu izina ry'uwapfuye akazuka, Imana ubasha, Imana ubushobozi, Imana ukora ibitangaza, ndasengeye buri muntu wese agiye kumva rino jambo ry'Imana n'abari ko baradukurikirana hano kumbonesha kure Tarasisi Hope Ministry TV mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti akazuka. Turasengeye buri muntu wese aherereye yarafise umutwaro umurubije mu izina rya Yesu Kristo yakire kurokoka no kugururirwa. Ndasengeye
abinyatsi zari zaraboshe ubuzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo. Umunyanazareti yapfuye akazuka, ndakubise ibitero by'inyatsi mu bwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Umunyanazareti ukazuka, ndakubise ibitero by'indwara mu izina rya Yesu Kristo. Umunyanazareti ukazuka, ndakubise ibitero by'abademoni byagiye biboha ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndakubise, ndarigitije, ndatokombeje, ndasenge buri muntu wese n'umutwaro yari afise yakirokoka no gutabagwa mu izina Yesu Kristo. Umunyanazareti akazuka. Rero turabifurije umuhingamo mwiza, turabifurije kuranirwa, abifuza kuturondera gusengerwa no gukorerwa amadelivrance. Nimero ya WhatsApp ni 71 967 ubusa 33. Inimero isanzwe ni 62 55 39 hama 70. Hama mwari kumuvugana n'umukozi w'Imana Prophet Shadrach. Yesu Kristo abaho umugisha. Aho dusanzwe dukora cyane ni muri quartier Kamesa. Imana ibaho umugisha, mwarahezagiwe. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.